nende ukuntu gasa n'umuzimu utorotse irimbi ajya rero nawe isakuranze abana undonderera oya wowe nzoguhigira ko mu gikoni imani Sambare bema ndashima bro ne mungu kukarika cyane aho ni yashu yambanye yashu ngiye kugana he ngiye kukazimana ejo banyandikiye kuri email yuko bakeneye umukozi umwe wenyene naze mu gutandondere oya mve nawe rero ibyo utanguye ere barondeye umwe wenyene urabona ikintu gihari rero bavuze ngo 2:30 umuntu azorenza n'umunota umwe gusa haracari kare muhungu haracari kare sana gusa ari ikintu gihari ajya rero nawe isakuranze abana undonderera oya wowe nzoguhigira ko mu gikoni imani hari undi muntu yakantuye Bujumbura nk'uyu mukozi harahimwe n'amahera nibagiye imani kujya gukira sibiye gusa rero wewe nugugiye gende nanje unyibuka wenda kwibuka ko nirumva bakeneye undi mukozi wowe nzoca nakubona awe cubinyinjira mu nyene we sawa we turi kumwereye uyu sumwaka sister je registra reba ukuntu yigize aha harimo dipro ambwa ko nende ukuntu gasa n'umuzimu utorotse irimbi urabona kandi mwe nimwe mutera imyaka abantu akiyangani umbebuka wijana aho ndeberera oya shasi ibintu sivyiza yego temabona aka kantu karafa nimo ndigira mani ku kazi kakazi none umviriza ehereba umviriza wewe ehera urabona bakubwiye sangazo bambwiye 2:30 ubu turi 2 umwanya ubu minota itanu manashanga kaguheranye harenze kwitata ubwo we rero umviriza we banze usimbe hereba po wesha we banze usimbe ehereba wewe wijana we banze usimbe amubono we simba cyo reka manze ndamusomereye mani oyaha nuko navuye muhira madamu yansomye ndagusomeye onugasa n'inyama y'inyoni comoka genda ukarabesha comoka aja ku kazi ani n'ububono bavuze yuko haza kuza kuronka akazi umuntu umwe nkamo n'abarenga abantu 9 sinacerewe we nta mu mutwe bansumbye anze nkwereke sister now jena wakurambere nawe nazindutse nayo nimugiye ikibazo turaronka twese ntacyo oya ikibazo ubwari umukobwa ushobora kuba aribo bahera kugasanga niwe bagahaye imbere yacu ugiye basanze n'imanige n'akarongo makuru yanyu none mwiza nyakoba nawe baje kurondera akazi kandi bari babivuze yuko bakeneye umukozi umwe ndi mu bantu baza kuza kwandika ndi mu bantu baza kwandika uza gusanga asumbye ubumenyi uyundi ndabirebye ahubwo rero bashaka umukozi umwe ndabasabira mwese kugira ngo mwese murongane burya abantu twize kera ikaramu yawe hama aha ni ku biro by'umutumba muze ndaberekana umutonda nimukangwe nuko nambaye ingofero ndayirebesha inyuma oya urumva akazi bari babwiye akazi muzokora kariko badushyire ku mayange no kudepoza hama ndibaza ko atamunya kavogera arimo nyakavogera ufise amahirwe menshi ukaronka wewe bona bosi wacu nyakavogera hano ngaha ndamuhamagare umviriza ntakavuye dukeneye mwitonde mu babana betse kuronka akazi ngahamwe aho bisaba kurambiriza je ndandakoze imyaka 3 urumva hemwe murindire nimwe mutonze ndaje sawa
Bisawa. Bisawa banyakuba. Kabandi batabahari bagiye he? Je abo nasanze ngaha barambiwe baca baritahira ibintu byanyu ngo ntibisengeye. Abaciye nembera kurindira. Abarundi nabo barambirwa hakiri kare. Ntacu karibu we tukwakiriye. Yego di. Urashize none. Amara musoro ni sawa rero. Ndashima kweli. Yego. Twatangaje sinzi ko twatangaje mu bavyumvise neza. Yego naye nabisomye muri email murambwira ndabona ibintu bisaba kugira ngo umuntu aronke akazi naye nagera byitwaje byose. Turabe byangombwa ko bikwije. Yego hamaje byangombwa nagenda byitwaze ibikenerwa byose ngibi ngaha. Ni impapuro bambwiye zonyemerera kuronka akazi. Sinabone ibintu ari sawa kwe. None ari sawa reka gato. Ambwa. Okay, je ndabona ibyangombwa bikomera kuronka akazi kwe. Usa n'ubifise hano usa n'ubikwije. Yego ndi murakoze. Reka mpagare mabuja. Kugira nawe aze agusinyire. Yego ndi. Urayigenje kakazi nakaboze. Akazi je mbona atangorana. Murakoze kweli. Reka namubwira ngo aze agusinyire kuri impapuro. Ama cyo kuramba kugira ngo uzakora akazi. Yego ndi. Naza kubasamura ni mukurikije ndamurindi. Hano ikibazo na kimwe. Atina karuseba yo. Ndocha baza gene likuze uyu mushatsi. Ambwa. Tegera. Baze muri aturinde. Ama uno ndabona ari kwice cyose. Nshaka ko umusinyira kugira ngo rabe akazi. Batoya ndaje. Ukuntu gasa n'umuzimu utorotse irimbi. Wewe Ni wewe mabuja ngaha. Ubu niwe wari waje gusaba akazi yego janje mabuja. Ni wewe utanga akazi ngaha. Ni jewe wiyumva gute? Abutari urare wava kare. Abantu batagira imbere ukuri ntibiriye gute kumwemera ko yinjira mu umwanya gusa. Kizamura n'imisozi. Yego akora mwabibona.